ngaha nyene tubandanya icegeranyo ikingene imanza zakoretse bijanye n'umuhungu wacu yitavye Imana apfuye tutamwanse mabwija. Rero tukoraniye ngaha kugira ngo inyuma y'amaziko no guca ku mazi twakoze uyu mwanya mwiza kugira ngo twongere tuje iname ngene tuzofata mu mugongo abasigwa biwe, uvuga umukenyezi wiwe naho gakobwa kiwe iryo, kugira ngo turabe ko twosigura abantu uyu mwana nawe wiwe basigaye ngaha kugira ngo ubuzima bubandanye neza. Haze ufise ijambo ribira uwo biri umwana agira icyo bivuze. Rero ndashimana ko umuryango turi hano turagira akanama ko nzobarera. Rero ndagomba rwose kugira ngo uyu mudamu uyu mwana nubwo atari bwiwe amukunde amurere neza. Wanyuma rero ijambo rigeze kuko ngomba umukazana wanje abifate neza ko arasiga nyine nkuru wanje kandi n'umwana amubona nk'umwana wiwe, kuko ubucuti ntibwari kujya mu muhungu wanje gusa nawe n'umwana mu bandi umwana wanje. Rero nifuza ko yotekeza kwa rugo ibintu birahari n'umwana bagumane hamaze kuba tubabona tubakurikirana. Ndabashimiye bose uri nk'abatoyi b'umuhisi mabwija, twabanza gushima kumwe mwatubaye hafi mu bihe by'akababaro twaciyemo. Nukuri Imana ibahezagire. Hamwe n'ivyo twabuze umukunzi wacu canke mwene wacu twari dufunze cane, yatuba hafi akaduhanura, yadufasha ndetse muri vyinshi cane. Mwese murabizi, reka rero dusaba uwo mwana azodukirekeraniye uwo mwana azogume yiga abeho neza, kandi nisha azobona ko akeneye kumufasha aze tubwire umuryango tumufashe, natwe turiteguye kumufasha nk'uko mabwija mukuru wacu yamufashije. Ese abaheza neza, murakoze cyane, mugize neza kunyitaho muge nk'umuryango.
mwananje Idamu soko papa wawe yapfuye muje nzokuba nureme mwana nzokuba hafi kuziga uzobaho kanatsinda ibintu biriho ntaho bizoca bavyumvise uzobaho kwa kundi nyene ntacyo uzobaho hamwe hama namwe imiryango mwizere neza ko je ntazobahemukiye kandi byose bizogenda neza igihe cyose umugabo wawe yari ku mufiro n'igihe mwari mugandaye nta n'umwe yashoboye kumenya icyo yari cyo vraiment ndakwemeye ko uri umunyamitwe sha barakinyitwe kwe turazi gukina imitwe umuntu kuvaho umugabo tukibana n'umugabo ntigeze amenya ko wewe tuko yigana na wewe uri umuhabara wanyu kugera arinda apfa bazi ko ndi umushoferi aho umunyamitwe bazi kuko bose umuryango wawe wose bazi ko ndi umushoferi wawe uko tubishyira ahagaragara ubibona gutya mugabo reko umugabo yapfuye uko uravuga yuko uhavuza tukabana hajya ndafise imiryango ingorane umugabo nyina w'umugabo ni arumva bamurikirana nabashikiwe n'abandi afise imiryango bazi umakazi ko ndi umushoferi wawe aho tuzorera tuja hose ntabwo mbona mvuye mu nzu yawe bazomenya ko twatashe dutevye umuhereza indaro kubera twatashe dutevye aho bazombona hose bazoba bazi ko ari umushoferi ariko umuntu umenga azobona ikindi kibazo ko ntabona ubusa mu nzu iwawe kajya agakobwa kawe irida ntakure twumukinira idiri gute ugiye kuvyika aho nakugiye ko ndakwegera bazo kake tumaze kuyaga byinshi urazi ko uri mutoyi wanje kandi tukurikirana rero icyari kinzanye n'umukuru kugira ngo harebe urazi cyagiye twari mu nama y'umuryango urazi ko bajya bose bari hajya bari abiwowe n'umugabo gusa abo mu muryango wacu nta n'umwe yari ahari yari jewe jenyene sinarose ingene novuga ubwo ubu nagomba kuguhanura nka murumunanje ndaguhanure ujya mwana wasigiwe umufate neza umukunde kugira ngo abiwabo no mugabo bagukunde utarashiraho nakana niyo mbanye gusufise nyabo nicyo gituma kajya kariho ugakunde ugafate neza sibyo mwana wacu nanje ndumufakazi mugabo narakunze bajya abana babo kuko niyo maraso yabo kubera ndabakunze nabo barankunze nawe ubakunde kujya nyene inshuti yanje amaruko nukuri uvuze ikintu cyiza cyane kandi ibyo bintu nacyo biri ku mutima nukuri ntugire ubwoba nzobyubahiriza rwose kandi bizogenda neza nukuri ntugire ubwoba nakwitishije amajambo menshi mbura no kukutsa imana nkeka no kutsa imana bobo kijege nyaruka ngaha zimana umushitsi we nta mushitsi wabonye ubaza icyo afata
mbabare fanta fata agafanta kitwa citro fanta ishushe agafanta gashushe citro uyu niyo akiva ruguru sitwa ntazi yari mubwire tumubwira ati kama kera kamwe agafanta kera niko mfata gashushe ariko agafanta gashushe yego kama kera gashushe kera gashushe kama kera ntuzanire ishushe wavyumvise yego je nawe uzane amazi ntacu sawa kandi unyaruke yego ma karibu bite rero sawa n'ukuri turashimye nagutelefone kubona gutelefoniye watevye je sinzi wagize ikibazo nyabaki ko sije nabonye urashitse mbona unyumva umwanya wawe muremure kandi nivyo byagenze gute sivyo kuvuga sheri waje kuvuga imodoka yamuye nagize ikibazo urabona ko amapine amaze guhera nageze mu nzira ipine iratoboka mboneyeho n'akaryo ko kubwira ko na asiransi yaheze bishoboka ko muyaranje murondera amahera uhindura amapine tugure na asiransi ibyo amahera si ikibazo urabizi ko amafaranga ahari wowe gusa wiporogaramu ari ejo cyangwa irya ejo byose ubyaranje amafaranga nzobura urabona ko byose ari iby'iwacu ndabizi uragira ikibazo wa mukozi yakebye bobo kijege bobo kijege nukuri mama ibyo nabyo ni ibi byantumye bwira ngo ndagashusha kagapfana abantu kagapfana bwira ngo ndagashusha byantwaye umwanya kama ushushi n'akatuguma kabiri hari mwiki ngaho kagapfana mama bwira ngo nzane agapfana gashusha mana banzaniye umusatsi washuye igifana none ndabyatibwira mbwira ngo nzane agapfana gashushe urere icupa warimenye byagenze gute oya nta gihugu uretse ndashyira mu nkono amata nshyira ku ziko amata ndagashushe bobo kijege urakumeneza mutwe wowe mutwe wawe urakumeneza washuye igifana none mutse nkora mu maso ntimwambye ngo nzane agapfana gashushe nagusitumye ifana ishushe none ntiwumva yagutumye ifana ishushe ni ukuvuga itari muri firigo idakanye kujya nyine imeze utareshyira muri firigo none ikintu gishushe none bagishyira ku muriro kugira ngo gishuhe ntabwo ibyo byose urakwigereza ubwenge icyo utazi urabaga nkora imbere kuri amasafuriya ngaho urabona nyine amakaro uko ashyira ku masafuriya yo mu gikoni eka karashushe mwana mujya kabikura mva mu maso no kumara amazi imbere y'abashyitsi zarifana kujya nyine imeze itaraja muri firigo ariko mpamvu urambone nuko mwambye agapfana gashushe none nzanye agapfana gacimwe kamana ushaka iki wewe isakoshi ntera yibitse nidakwiye kuzosubira kuja kw'ishuri ninde kuva kuri uno munsi no kuri ino saha ishuri rigire ngo bayi ndagusezereye kubera iki nuko nyine ndakubariye abiga barafise iyo baje aha wewe aho wize ntihajya nyine isoho yarakiriho ubu ntuzosubira kwiga nuko ndakubarereye wowe rero ubuzima ufise wewe cyangwa ukeneye kubamo si ubwo kwiga ubona ko nzo gukura mu ishure ugiye kuyabona genda mu maso sata amashuri abiga barafise iyo biga
inzu naheruka kera abaje iminsi myinshi. Halo? Nicaye muri sari wawe nyaruka. Maze umwanya ndahicaye isaha yose. Sawa. Tantine? Watwibutse? Yemwe nabibutse. Biraza. Yego. Amakuru y'iminsi. Asha nziza kwe. Nawe watagase. Reka kuvuga. Nta n'uwamenya ko twaheruka mu kiriyo. Reka shaka umsinako. Notagata gute narapfakaye. Ahubwo banze umumagara umwana sha ndamukumbuye. Uno musi navuze sindara ntabonye yida. Kandi umumagara ndamukumbuye cyane. Man ndamukumbuye gute? Ndabigusabye. Nacho. Ndamukumbuye Nacho. Bana. Kumva umukeneye kata mukwamagana. Ariko namwe murakomeye. Nakomeye no Uyasaga sisishwa. wari warazivye ari umwanya kazini hatari. bamutwibuka abasha bamutwibuka muri ukarija mu mwavuze wa. Tura iyo twogibagira. Kandi umumagara umwana nyabura. Kandi kumkwamagarira ariko akina n'abandi bana hariya. Yego sha. Ibyo abanza ureba ikibazo ushaka. Urumva rero tantine wawe waraje urabyumva ubwira ikintu na kimwe mubarira cyo ngaha ndakwereka amatwi ndandatewe yose ko arabiri wabyumvise niyo kubaza ko wiga ubyemere niyo kubaza ko wabaye kangahe namaze kumubwira ko uhora uwa mbere wabyumvise ukishyura ibitandukanye n'ibyo namaze kubwira ko ugutwi kumwe ndakura ko ukundi ntureko urumva rero uca ugenda muri shambre urabe yakanzu yawe yakiri wabyumvise yakiri abari wambara izi utukuri niko niko uca unyaruka akubone hanyuma niba aza kuganira byose n'ibyahera akagenda uca ugaruka ibyo birakurariye ni wowe nyine byose mugabo ukihenda ukavuga ikintu na kimwe aya matwi rimwe ndakuye irindi ndakura indi wabyumvise iruka rero iruka byaruke ugenda bigenda iruka urazi gatante araje ariko aragira etide Yonigisha umwana. Umwana twumwe aciye ubwenge. Ndi umwana aciye ubwenge. Cyane gose. Araciye ubwenge cyane nkase. Na papa rero aciye ubwenge kwishuri yavuwa mbere aba ari n'uwa kabiri cyaba ari igitangaza. Yamabuwa mbere iminsi yose. n'ubu arazi ubwenge cyane Amakuru yo ngaha rero. amakuru y'angana ni meza n'ubwo mwaduhitse Yoina yambi. kandi uyangane gatoyi haturuna ko ndakora ikuba ndatubandana Sawa ntago bamurayanga n'umukobwa wawe Niri muri kwishuri gute? Yo, félicitations. Nukuri ntawe utokugura avana. Reka ndakakugurira kweri. Cyo uraciye ubwenge we na papa we yaraciye ubwenge gutyo nyene. Papa wa misi yose yavuwa mbere. Imisi yose yavuwa mbere ivyo vyari bizo. Tuganire ibintu vya kindi akanaga fana zo kugura kwa kwa wa mbere. We na mukaso mubanye gute? Arakugaburira neza, akakwambika neza. Yo numva ndamukunze basha. Ariko mara umugore ndamukunze. Umwana mwiza cyane. Muga amaso yawe arimo ibintu byirabura umenya natukura ukuntu. Cyangwa aya maso ye. Uramubwira mu bazo kuvuze si?
yanje iri he? Sa? Telefone yanje nayisize hanyene mu gikoni. Kandi mukanya bahejeje ku telefone none nje kurondera. Iri he? Telefone? Uranyije telefone ngo umeze telefone yanje. Yamabuze telefone ngize ndagutwara. None ko ari uri ngaho wenyine kandi mukanya bakora telefone niyo nagiye nkurikira. Telefone irimo indirimbo imutse sonera y'indirimbo ya Roza Muhanda. Uyamabuze. Yari kirasona ubunyene none royeye. Uyamabuze. Mbere telefone yanje uri gisuma wewe. Umurizo nakubwira mabuze. John Christ. Kandi cyose nigarani. Tunga telefone yawe natwa. Jewe telefone jo na mfise. Telefone yanjye yabakaje yonyene. Jo gasanga kugenda kazi. Imisi mati kujumbura kasori makamera. Nasanze telefone ngaha. Iriko ngira ngo ni wewe nibeberezo ni wewe. Mikoroni mwako niwe sawa. Umviriza mabisigura ngo ntwara ndakwinginze ntwara umaboko yawe uzoteka nake ntandayitora nabikuye kwinyamagara yonyene gamabuja nako bafise ubwenge kwereza telefone yanje guhamagara telefone fise umunwa numa ni wewe bisigura ntumva kuri gisuma wewe ni wewe bisigura ngo ntwara uri gisuma mpereza urakumeneza mutwe mbere usanga nakida sanje ari watitwara kida ziri hehe ko nazibutse ujama uja kuri nkumbeshe ivyo byo jewe mamu aga telefone kwanza kuhuza tora icyo cyo ndatemye ko yajyanye n'amakari yo umugabo kirita stop tunubikoze imuze inyamamwe no kuri mwe tujya tuntu jewe natonigara ntwara ngati uyu telefone yajyanye yamuhagari yo nakuye kandi ngo nibe mugabo icyo kirita ko ntacyo udukoresha neza ndakurahi cyo tujya tunda bakoresha neza cyo ngo kishwe ngo mukristo nukuri cyangwa ngiye kure inyama mumeza afaka karamuteka kirita nukuri no kajya sindaga mwese ndakasunze nari mikajya kana yikwa mudani umye nukuri cyo ndatuzeganya urasubizamwo wawo uyutwike n'umwanda wowe microbe yawe hai wawe kuzokwirukana wewe nuri mu none igikoresho cyo gikoresho kandi bagakoresha rimwe ucuta none koresha toruci ntabwo ngiraho bana yukura ko avuganye byinshi ujya ari kintu cyari kingenza bom nari cyengabo muri kamishi hari banganze kandi ngo sinagigumiza ko byane ikibazo cyane kigumiza mu byarangoye yaje kubwira Ida Simona mabwija Simona mabwija nasotse hanze wenyine wazi abagenzi nushaka guhisha umugenzi bisigura ko mama Ida yasohotse hanze akaja kundi mugabo agatwara indama agacaza mugihe nyine yari abana na musaza wanje babwije ko nyine byagenze bisigura ko uwo mugore ari inkozi y'ikibi ari umunyakibi agezaho ashobora kuba abana na musaza wanje mu nzu agatwara inda y'undi mugabo sishaka kubyumva uko byagenze ivyo byarabaye ugera mugenzi wiwe kandi ntawe yari bwabwire iryo banga arimbwira ndamubwira ati kubera iki ukoze ibyo bintu bambwira ati byashitse ahitwara kandi babwira ati ko umwana ari bwiwe nawe ushobora kubisemerako numva bimenya umutwe numva ntashobora gutekera umutima wanje ubu nyene ngira telefone umuryango wose dukorane twicare hamwe turabe ico dukwiye gukora byigumizamo wicare muzi ko idasubiza wawe ibyo mubimenye urakoze utunga ujya mwana muzi ko atari umwana wanyu urakoze ugize neza imana iguhejeje mbona ko ndabona ko tuhava muca mufata ingingo uko nyene ubwigombi kumbure ko byashitse ko mu vyakira kwamume cyo muzaza mukora ingingo sishobora kuyifata ubuyenda kubariye nti urakoze ugize neza kubimbarira imana iguhezegire rero ubuyenda cyane telefone umuryango wose twicare hamwe tubivugane tuvuge mwana yakaba inkozi y'ikibigo mama na wa muntu nakubwira igihe kirekire ndakubwira ko mfise umufiance wa mukazana nakubwira ngo yo namuzanye
urakoze mukazana kwene umuhungu wanje muvyare muvyagije. Murakoze cyane mama. Yego Mani baheze urakoze gushima mwana wanje. Murakoze cyane. Namwe bari ubona baheze gute ubona ni sawa Ni sawa nukuri ni sawa aracaguye. Ukaturanda mukaja. Muje mundonke ndaza kujuku. Murakoze cyane. Yego mwana wanje. Mani baheze mama. Yego cyane. Geze neza. Kandi nshije bara uko umutima unjangira ko akucu mwandi nakabone. Muzokaronka Imana ntizi. Imana niyo nkuru. Kandi murazi ko rubanza ari mu butora. Ni jewe nyene. Mwebwe nyese muri abavyeyi. Yego cyane. Bani zobikora. mama agomba gusezera agende kuko uyu asanzwe ari umugwiza atunga afite ibikorwa byinshi akora reka tumureke agende Turabasezere. Yego Murakoze cyane. Yego. reka ndamushikanaho imbere kigaruka tuvugane Nibiki bijana ngo. Kazibe. Kwanye nera bahinde biratujo wa ugiye wambaye. Hewe, urazi neza yuko ibirato byambara umwana fisese. Ibari kubyambara so wakiriho. Amuru bunyene. Kazibe. Ndakubare nkande. Pumbako. Kuru bunyene. Waruke no kuzurambara ibishambara zo ni muzu z'abana bafise base. Wori imfuvyi nta sufise. Kirofa kigugu. Nyarutsa. Tange ndabigukure. Numva rero. Jane kugira ngo ndagufashe. Nuko nokufashe ikintu kimwe. Kuko ayo masozi. Jane ntaco nsaba imbabazi. Ntaco tukumarira na Jane nawe ntaco nakumarira. Kugira ngo abamusi zibase ugire n'ubuyaha. Agire n'ikimaze na gitoya. Reka ndagufashe. Tora telefone. Mu telefone papa wawe umubwire byose ukurahura navyo. Umubwire n'ingorane za office na musozi yawe acabona acagufasha. Akira. Ndakume. Tako. Papa. Ndapuya papa. Papa. Vuga neza. Ndakuzibura jewe. Papa. Naho ndizigaraganye. Atari wawe. Fuka. Papa wawe ari mumva. Mwisanduka ari mumva.
mubarire shayo go. Baba. Tanguralo. Baba. Kuki wanzize. Garuka baba. Ukira nyaru. Baba. Ndagowe baba. Orago. Baba nyaruka baba. Baba. Ndagowe baba. Nyaruka baba. Mubarire byose. Baba. Ndagowe baba. Ati barangure telefone gitabo. Ati ngurare telefone gitabo. Baba woge wanzize baba. Sana kwa kugira ibyo nakubariye. Nyarutsa. Ubuririza mara gira ndakubariye. Ega bato ndakubwira neza. Kura. Papa, mubarire neza. Ati ndagutelefone jeni gitabo banguriye. Baba, ndagutelefone n'igitabo banguriye baba. Ati ngurabe ndicaye neza mwikote mwidika. Ngurabe baba. Ndicaye neza mwadiva. Wabyumvise? Hanyuma uzosubira kuzuririza gutyo. Mama waje kumamagara. Ufite telefone zibiri nziza z'igitabo. Shira. Mama warazi yaje. Nawe nyari mu kaburi, mu isanduku bamushize mu kaburi. Torana u telefone yako wawe. Utangure kuvuga allo. Mama. Neza. Allo. Mama, ndagawe mama. Mukatira ngo ati mbayeho neza. Mama, meyane neza. Nakubwiye nti ndagufashe ndaguhe telefone nziza, telefone mama wawe umubarire. Urazi yaje ari mu mva, baje mucha mu sanduku, bacamufurira n'ivu ari mu mva mu telefone rero. Mama. Mama, wanufashe mama. Nakuyuanza uvuge allo. Allo mama. Mama, wanufashe mama. Mama. Nakuyo pale. Ala. Mama. Mama. Keleza. Nakugirire. Oya mama Hilda. Oya mama Hilda. Umaira suko twigishijwe mama Hilda. Giziki. Narakuye kenshi mama Hilda. Mana yo mwijuru dusenga tutabona. Mana ni. Oya mama Hilda nukuri. Mama oya mama Hilda. Suko nukuri. Ikirafite cyacitse. Nabibonye nukuri. Nabibonye je naho utambonye. Je nabibonye yo mana. Nuko narakubonoye kenshi yo. Ihorere mwana. Uyu mwana yari natse horarira wabonye. Oya mama Hilda. Wabonye. Ihorere mwana. Oya reka kwirengagiza. Nabibonye byose. Wanakubarire naraguhanuye kenshi. Nakubwira rifata uyu mwana neza nukuri. Oya kibonyo. None wewe wakoze mu bita kuraba. Wabonye birandaba. Ngubiriza rero. Jewe turakore kutashatse kubyumva. Kora ibyo ugomba rero. Oya urabona uyu mwana uri kurajyagagura gutya. No mwijuru hari iki? No mwijuru. Umviriza nana kwani zo bikorerako. Uramenya yuko amahembo yose ni ngamwisi. Uko ziciza uzogihembeko. Uko zikibi uzogihembeko. Mama, kuki wameze? Ma, nyibuka nanje ma. Njani nikigobye banje mana wawe warakoze. Mwanira. Narushe mana. Kila kintu cyose mana kimbako njenyene. Kuki mana. Mana nikigobye banje mana wawe basi warakoze. Mana kuki. Bana ngenu konje
Yesu nyibuka. Nyibuka mana. Ewe ngira neza ukuramagara umutima wa mama wawe ngira ukuramagara umutima wa nyoko wawe hewe subiramo ndakumve umuzimu wa nyoko n'umuzimu wa so nguze gufasha ukigira iki hewe ndakuharerera ngenda gutera hejuru y'amabati uve hejuru wikubite hasi subira uhamagare umuzimu wa nyoko wawe subira uhamagare wakijujuwe ukuramagara gufasha iki hewe Ida ukuramagara gufasha iki ugufasha iki ubu nyine nibazana imigozi ndakwereke bebasha umugozi ndakurehe ubu nyine no kupfuna nkakwica umuko nyine uko gora amaboko neza uko uzora ugenda umeze uko ujya umeze uko uryama umeze uko hanyuma umuzimu wa nyoko wawe urahamagara nuza gukurayo uzakugaburira ukugurura umunwa ugutamike ugwire byose wakiguguwe. Mbega zangorane zarabandanye ahubwo ntiwandanyiriza n'umusenga n'ubunya bimeze gutya abyagabanuka binabyongereka ikindemesha coco niko Imana ari se w'imfuvyi kandi nivyo Imana ni se w'imfuvyi kandi izogutabara eriko tatunanjaraje Tantine Tantironi ndakuba Tantironi twarabahinyiriwe nacyo twarabahinyiriwe nacyo aho waravye inzu yose urumva nari nziza ubona yuko wowe usha kwitoranamo wakurugutuye gutwa ko neza wavyumvise ijambo Tantine jewe ntuzosibe kurivuga sindakuzi ntunzi iyi nzu ntuzoyitorana si yiwawe kandi si yiwawe umwana tuzi nuje ari mu nda uravyumva neza wavyumvise neza cyane haya ndakwanga n'umutima wanje wose ahubwo nawe wofu ukavaho uramukunguriza gutera mbute yaje muri iyi nzu urakavumura agapfa wiruka ingene gasa hanyuma warabizi cyane kundusha rero nagomba ayiba yagira nkuko yabyumvise ko nanjye yabimbariye kurumvise bitamuhurije mu byumve namwe jewe inkuru ndabafitiye ni inkuru yashishe yamenye umutwe maze iminsi ntushobora gusinzira kubera iyo nkuru ingezaha numva noyidaho uno musi sindayirarana ndayivuga Ivete mu minsi yahera yaje muhiri wanje arambarira yuko Yilda atari umwana w'amabwija ijyanda yego yitwaye abo kwa mabwija mugabo yari yundi mugabo kubera ko yabana na musaza wacu tusho tubifata ko uwo mwana ari wiwe
ati mugabo umwana si wiwe umwana n'uwundi mugabo yari n'umumbariye nuko ntanamumenye ariko ngo ujya mwana si uw'iwacu bisigura ngo hajya ari muri rujya rugo ariko n'ujya mupfakazi mukase hajya si wabo afise se wiwe ahandi hantu aho bigenze numva byanshije numva byamenye umutwe kandi ndumva neza yuko ujya mwana atara muri rujya rugo ntaruraramwo turamusohora kuko ntashobora guturana muri rujya rugo ntibikunda ntibishoboka ujya mwana si uw'iwacu si uw'iwacu nagende arondere se wiwe nagende kabisa nagende no musi ntaruraramo arundi mwumvise abivuga ndetse uyo mu Yvette muyomba icyo ndakubereye coco Yvette n'umugenzi pfapfi wa Maida ntiyibesheye Maida ntiyibesheye yavuze ibyo yakoze kandi ndazi neza ko tabanga rya Yvette ntabanga rya Maida bisigura yuko ivyo ndakubwiye ari ivyo kuko nabibwiwe n'umugenzi wiwe pfapfi nta wundi ndavyumvana ariko Yvette ndamwizeye yombesha ashaka gushika kuki yumva nyene kubera twemeza ko ari ivyo tutatohoje neza none igisigaye gutubuza n'iki ko ise w'umwana menywa na nyina arakuja umwana tubasa nasi hagana na gato bibasi kwafusha nasi sindavyibaza kera twarabibona ko yasa nasi ariko ubu nyaho bigeze namuravye neza cyane ku mafuru ndaboneka ko asa namubwija na gato nta na gato ngoye ntarara ariko miyo none mama Ida yaribeshiye ko yatwaye inda y'ubundi yatwaye inda ujya mwana atari uwiwacu yoba yaribeshiye kugira ngo agire iki jewe simbona yuko umwana ategerezwa kuguma hajya ahubwo natuvireho n'ingoga none nibutse kumurekera hajya anya ko muzi yuko umubiri yasite umugore afise inda nigute umwana yoza gutorana hamwe n'umwana wacu kandi ari uwiwacu ntibishoboka ute hatorano yavyaye ntibishoboka ahubwo natuvireho numva ndamwasi ujya mugore numva ndamwasi arakabona pfuye ntaco yari kumarira umuryango ndumiwe ahubwo gira n'ingoga gira nje kunywera icupa agenda tuvire hewe inge ndakwereka ntawe shejo aho umuntu nkaya byo kunywera agacupa nce mugira ndakanya neze ngende naburego nce ntamuhira nishaka ngambere igitende nce ngenda ndamusohora nukuri ndakurahiye ujya mwana ntarara muri ijya nzu ntarara muri urya rugo ico cyo ntigikunda futa mu mutwe basa nagenda ntarara ntiyotorana kote ibibaho atotorana ugera mu nda atotorana kwa se yakugura yangana twiboneye kwe bimaziki kubaho kwisi bimaziki kubaho kwisi mu marushwa n'amaganya bimaziki kubaho kwisi bimaziki kubaho kwisi mu marushwa n'amaganya kandi kuraba ko umukozi yahishije
bishasha pe urakoze cyane ahubwo nyaruka rwose bashi ugize icyo umara n'ukuri nawe ndagukunda rimwe ugiye gukunda kabiri merci beaucoup egoshi sawa merci karibu okay Nindago telefone. ni nkuru nshasha wo mutantinyo wabayirita ujyaye na senge ngo haraje ubwo nyene ngo aje kumwirukana yirita wow urazi rero ubu rero idirira hiye Ida niyo yahora tubuza amahoro ubu rero tugiye kwidegemvya uko dushaka kandi tugiye kumwidegemvya ukwiye neza Urazi rero ngo maze kuvuga n'umukozi wawe gakeneje aba ari jewe nzosuma shaka kuzokubwira ka speciality kubico ngoma ngende ndamu explique ukuntu azotegura iyo sauce nkeneye ko ejo zo kugira surprise okay ariko rero si kumenga kajya agakozi kawe umenga nakabona ubwo kazobishobora singabizi ariko nico gituma ngoma ngende mvugane nawe ndabimusigura ukuntu azobikora ahubwo reka ngende nibishasha sawa Sawa urumva arakadiri ngoma ndaguhereza idiri yego hariho akarungo ngoma ndaguhereza uza gusha mu byo kurya bya umukobwa yirita ndakwemera amahera ibihumbi ijana washaka mbe ndaguha na avance wenyine ni sawa akantu ndaguha uza gushyira mu byo kurya bya yirita hanyuma je ndakwemerera amahera kandi amahera ndazi kuhembwa amahera make none akarungo nibyo manje yasumye canke oya ni by'abana bonyine nta muntu mwita muri ngo ikirungo cy'abana ikirungo cy'abana ahubwo ucubwira ucuma haya cyangwa ndagura ibihumbi ijana kugira ngo uvyemere reka mbe ndaguha ibihumbi 200 vya vasi menyakantu reka nakaguhe shira kuri wewe na mabuta oye kuri yirida wenyine kandi urumva wibe gutya urumva wa muhungu uravyumva gutya ayandi tuyaparyane ayandi wari waheza kubikora ibihumbi 40 cyane yakora ntugire ubwoba none nkondeje apana wewe ndiri kuraba wewe je kujya nijabajya abana b'abakobwa bangana ijya abana gusa shanga uri patron we ntugire ubwoba ubunyirahishije mu kanyata nawe sawa ucuza bafite kurida gusa kurida wenyine gusa bashawa sha ibintu biranteye amakenga birungo by'abana kuvaho nagatege nta birungo nigeze numva bavuga ngo ni ibirungo by'abana gusa abakuze batabikorera aya cyose mfite n'ibishano ashaka ko nita irida ndamwica ntibikunda ntaco nca nabishyira mu njya iwawe nyene maruja n'iki kigabo mu njya zahita sinabishiremo ama ndabe niba ari shano bihitanemo
arasohoka aragira n'ibiki Alô? Ego ndi mulihiri wanje. Mama Irda? Mubitaro? Daje ngiranzi. Ego. Uvuye nka kwa murumunanje nje nari maze iminsi ndamucungira inzu aragwaye amaze iminsi ari mu bitaro abaganga baramuvuye bavuga ivyo agwaye bananiwe ahubwo bamubarengwa natazoje gupfira muhe kore kwere ngo murakoze Nicyo nabyiteye urashaka kumbwira ndabona ko ufite konfirime mwana Irida narabahe
bwije navuze ko umwana atari uw'amabwije umwana ni uw'amabwije. Oya ibyo si wowe wabivuze byavuzwe na Ivete. Ivete niwe yampamagaye ampamagara turi babiri ambarira yuko nyina wa Yida ariwe yasize amubariye yuko Yida atari uw'amabwije ahubwo yamuvyaye hanze ahungira urihenze kuko si wabivuze ibyo. Jewe napangiye ati ndamutuma Ivete nego kungene twiteranije ku mwana we turambaye ibata ibyo waravyubahutse mumbabarire mumbabarire ndafise nabahenze ko mabwije burasize impano ujya umushoferi wanje ujya ntabwo ari umushoferi wanje ajyanye ngene nitiri nagize kugira ngo byorohe mbe hafi ujya niwe nyine uganikwiwe. Yesu, ibyo ukora birarengeye ubwenge bw'abantu. Ntawakwizigiye azigera amaramara. Kuba narabuze ababyeyi nkiri muto byaranyigishije byinshi kuri iyi si. Kwihangana, gusenga, kumenya kubana n'abantu. Abana b'abantu barahinduka kiretse Yesu wenyine niwe atigera ahinduka. Abo nari nsiganye nk'umuryango barankuye ko amaboko. Abanyifurije urupfu nibo rwahitanye. Imana yarangwaniriye. Ubu umuryango waranshikirije ubutunzi bwose bw'ababyeyi banje. Nakiba ku mugororosi Imana itakizi, kandi nakiba atari umugambi w'Imana. Ubu ndatahuye neza yuko Imana indi iri kumwe nanje, kandi Kabahaye mwiriwe jo bigani vy'umutuntu neza gufasha umuremba kagwintendera interekwa y'ivyuma ruha y'ibisongo irori rya nkayira bihindukire nkayirahira umugore ngo rayongera amazina bigina singiro nka n'umwumwa n'umwe zari ziriwe kwana turaritonga nyaruganyira abagandaye n'uwo muturira yo kwaka zari ziturutse ukabinga zikeregwa kugwana ziturutse ku murango zikubirana ntizitezuye ziturutse inyetaje ntiziturutse mw'icunda zirisha umwagambo mataba ya cunda. Hari inyambo mu Burundi hari inyambo, hari Mariza n'Amaza, hari Bitambo na Bitaho, hari Bigoro na Birenze, ngo Muyange na Mayibori, Umutama na Kwezi, mu micamo ya Cunda. Terezo magambo no gushika ku mugomba kandi zinyulo bateye bakatiraza abana bakarero abigeme baho hari inyambo hari inyambo micamo ya Mukike hari inyambo
micamo ya songa ari nyamu nkike za mugamba ari nyamu mataba ya cunda ari nyamu mu vyegwa vya ngozi ari nyamu wikeye bwabanga mu micamo ya cunda terezo magabo no gushika ku mugomba kandi zinyumulomba zeyi bakatiraza abana bakarero abigeme baho hari nyambo zivugira amazina uhinga mvuga umutama wanje kwakuze yabikomati yakwakuriye mu migera y'abaribi n'abavyogoza bamfirika ibiruzi gihimbura nguru yamamagaye ndangiranguye ya perezida ngabiramagwa y'ibirangirangi amameja ndangwa muyonga yayitangiye mu nyana za bitaha biroha ingetaje inyuma y'itangi nayishorera nayicimwe bicinze kuvumba bavuza induru ndayishogomanga naje mutimburuta umutumba mukomoro nk'urukwavu nyamuza bahebuye rwasha ndongozi yayimanye n'imfizi biroha birongoye umuzibukirizi wayandi napfundika makedi gapfundura amazoro umupfundu ugasaga amabondo bishaka umushimbugu ushaka agashirubwira nzira y'uruhinga insiriza akamaga imangira akamari kukamanga kwa shamari ishuri y'umutundi rwanda umutururi iyo bahigana amakega imbazi kwabikereze bazigitunga batende n'ayarisogoni nyamutunga mu micamo ya cunda terezo magabo no gushika ku mugomba kandi zinyumulomba zeyi bakatiraza abana bakarero abigeme baho hari nyambo umva kera twararagira inyambo yazishoye ngaheza nkabonekesha zivyagurutse nkaheza nkiyamiriza umugoroba kunama zigakwaza abazizi mumfashe kuziyaga izo zamye zikamigwa ibibondo hari inyambo ehera abangizo ziragishuye nabirenze igiye irarongoye namugamba ngiye ikirerera naziyage kandi izo kuyaga izo zamye zitabira amatongo izo zamye zihuza imiryango mu micamo ya cunda terezo magabo no gushika ku mugomba kandi zinyumulomba zeyi bakatiraza abana bakarero abigeme baho hari nyambo zivugira ibicuba tuka tugende mwaka wa kabiri ni nabo mwe nzogenda tube babiri tugende mbere ya kera yawiriwe ntabungu ariko wakubonye mu gatondo ku mugoroba baragutasha bizima bizima nk'abantu kwano kwaje ku murango kwakani kurenge eregiye nkazindagira abana erega niyo nayikabara amazaga ngwizibya ziretera inyama wanaze gecogecogere kwizengeso erega zinzayibaga nzoyibangurira nzoyijana mu bitezi bya cunda bigera umwaka jewe naraye ndose neza nta mbere bakondo bankoni mu micamo ya cunda terezo magabo no gushika ku mugomba kandi zinyumulomba zeyi bakatiraza abana bakarero abigeme baho